ndasubiye kuramutsa mwese muriko murakurikira televiziyo Renaissance n'umwanya makuru twabateguriye kuri no munsi wa kane turi genekerezo rya 13 kwezi k'umunani mwaka 2020 ayo twabatorokanje nayo tuhere kungiyo nkuru ziyagize. Igihugu c'u Burundi kiragiriza u Rwanda kwa harigo rwarungitse abitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za Kayanza na Cibitoke. Byaraye bishikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu ku ruhande rw'u Rwanda. Igihugu c'u Rwanda naho bavuga ko nyabona Burundi ari bwo bwabuhaye indaro bukongera bugafasha abaza gutera igihugu c'u Rwanda muri bikurikira mu ntango zano makuru. Ibihugu vy'u Burundi na Sudani y'Epfo bisabwa imbere y'igenekerezo rya 15 Nyakanga kuba byishuye ibirarane by'amafaranga y'intererano beraniye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ataruko ibihano birashobora gufatwa. Yongeye ikaba yafashwe n'inama y'abashikiranganje b'uwo muryango. Inani nazo zikorana senare mpuzamakungu mpanavyaha zo mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa zisaba senare mpuzamakungu mpanavyaha kugumiza ijisho ku Burundi kuko bamwe mu baherutse kugenwa mu nzego zirongoye igihugu basanzwe bakekwa ko amabi ajanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mukanya isase amakuru mu idonito. Ndasubiye kubaha ikaze. Igihugu c'u Burundi kiragiriza u Rwanda ko arigo rwarungitse abitwaje ibigwanisho bateye mu ntara za Kayanza na Cibitoke mu misi yahera. Umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye yabivugiye mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu ku mugoroba kuri uyu wa gatatu. Yaranamenyesheje ko n'intwazangabo zagiye ziragandagurwa mu gihugu c'u Burundi zagandaguwe n'abicanyi barungitswe n'igihugu c'u Rwanda. Tumukurikire. Iyo gihugu cyari cyashatse bikoranije n'abandi base b'u Burundi bari bashatse guhindura inzego mu mwaka wa 2015 ngaha mu Burundi. Ni igihugu rero ivyo bindi bihugu ntiriwe ndavuga abarundi bose bazi byashatse gukoresha ko kiri hafi. Murazi yuko abateye muri kiya gihe bateza Cibitoke Kayanza bazanywe n'imodoka z'igisirikare cy'u Rwanda zirabazana zibashira ku rubibe zivuga ziti bonne chance. Niko ivyo nibo babitwibarira bafashwe ku rubuga. Harubazi ko harimo n'abana batoya twashavuye rushikiriza UNICEF bari bahaye inkoho baje kurasa. Uzi ko ari caha gihambaye cyane. Nibo bavyivugiye babibwiye mwebwe nyene bamesha makuru bavuga ati twebwe twazanywe n'imodoka z'igisirikare nizi n'abakomanda bo mu gisirikare mu Rwanda bana ati bashitse hajya ku rubibe batubwiye bati bonne chance baradusariwa hanyuma dusha turinjira. Hanyuma urazi ko hariho abantu bishwe kiya gihe ngaha mu ntwazangabo bakomeye ababishe bavuye barungitswe n'u Rwanda n'abashoboye kuducika basubiye mu Rwanda. Igihugu c'u Rwanda naco kivuga ko nyabona hari imigwi ihoritere ico gihugu iva mu gihugu c'u Burundi. Byavugiwe mu kiganiro umushikiranganje w'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda Vincent Biruta yabamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Uwo mushikiranganje akabivuga afatiye kubaherutse gufatwa biyemereye ko bafashwa n'abari mu nzego za leta y'u Burundi. Vincent Biruta agasaba nyabuna leta y'u Burundi kurondera inzira irama y'ibiganiro kugira ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bibiri bitoregwe inyishu kurikira. Kiriya gitero cyabaye Nyaruguru twabonye ko abagikoze baturutse i Burundi ndetse n'ababashije abatarabakiguyemo cyangwa se ngo bafatwe barambutse basubiye i Burundi. Twamenyesheje leta y'u Burundi ngo nabo bakurikirane bamenye abo bantu uko bavuye i Burundi n'ibyo bafashwe ngiramo nyine ibikoresho bafatanywe ko byagaragaraga ko byaturukaga mu ngabo z'u Burundi. Leta y'u Burundi yashubije ko atari byo ko badashobora gufasha abantu bagambiriye guhungabanya umutekano w'u Rwanda batubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Nicyo gisubizo baduhaye ariko nkuko mubizi ntabwo ari ubwa mbere bene ibi bitero ngibi bibayeho kandi biturutse ku butaka bw'u Burundi ndetse nkuko bivugaga mu manza ziriho zabagiye bafatwa muri ibyo bitero bitandukanye bagenda bavuga uburyo butandukanye leta y'u Burundi yagiye bafasha. Twebwe rero icyo dukora no komeza kubabwira kubamenyesha kuba makuru kugira ngo nabo bakore ibyo bashobora kugira ngo babuze bene ibyo bikorwa
ariko nk'uko twabivugaga kuva mu ntangiriro byose bisaba ubushake niba Burundi koko bushaka kubana n'u Rwanda neza byanze bikunze bugomba kuzagira icyo bikora kuri biriya bibazo niba kandi ari wo murongo wafasheho kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda ubwo nabyo tuzajya dukomeza tubibonera muri bene biriya bikorwa kandi twiteguye gukomeza kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu inzego zibishinzwe zirahari kandi ziriteguye ariko ubu ni nkuko nabivuga tugitangira byaba byiza kurushaho ibihugu byombi bibashije kubana neza bigahura tukaganira hagati ya leta zombi tukareba ibyo bibazo byose biriho byaba iz'impunzi bavuga byaba ibyo iyo mitwe y'iterabwoba igaba ibitero turutse ku butaka bw'u Burundi ndetse hakaba n'ibimenyetso bigaragaza ko ishobora kuba ifite n'abayishyigikiye mu nzego za leta hariya ibyo byose byabona aho biganirirwa hanyuma ingamba zigafatwa bigakemuka ibihugu byombi bikabana neza ubu niwo murongo leta y'u Rwanda yifuza kuganamo. Tunana n'amakuru twabateguriye genwa muri leta shasha y'u Burundi rya bamwe mu bari mu bihano bafatiwe na leta zumwe za Amerika na hamwe n'umuryango w'ibihugu bya Afrika nako by'ibihugu bya Burayi birateye amakenga inani zikorana na senare mpuzamakungu mpanabyaha mu bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa zerekana amakenga mu itangazo basohoye ku munsi wa kabiri izo nani zerekana ubwoba zifitiye abakorewe amabi mu Burundi mu gihe bamwe muri abo bashizwe mu bibanza bikomeye bari mu bagirizwa ku nyangateka kazina muntu mu Burundi kurikira umushingamanza Lambert Nigarura numwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko aho ayo mashirahamwe agaruka kwigenwa mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere hamwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bakekwa cane badomwe ku rutoki mu vyegeranyo bitandukanye bituma bafatirwa mbere n'ibihano n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'ubumwe bwa Buraya canke leta zunze za Amerika. Ayo mashirahamwe yongeye aranababazwa kandi kubona no mu bibanza bindi bikomakomeye iyo leta yagenyemwo bamwe mu bagizwe inzego z'umutekano no kwivuna abansi ivyo navyo bikaba ari ibintu bidashobora kuzana icizere cy'uko ari leta yifuza kugarukana icizere no kurwanya ukudahana mu Burundi. Ayo mashirahamwe rero yaboneye n'akaryo kugusubirira kwemerera sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko ayishigikiye kandi azokora ivyo ashoboye vyose kugira ngo ayifashe mu kubandanya ibikorwa vyayo iriko irakora na cane amatohoza iriko igira mu Burundi. Kabaye imbere n'akaryo kugusubirira kwemerera abakorewe ivyaha mu Burundi yuko ayo mashirahamwe abashigikiye kandi atazokora kugira ngo baronke ubutungane babuzwe mu Burundi na cane ko uwo munsi abakekwa ko ivyaha bafise bamaze kubona ko ari banta kumakomwa mu Burundi eka mbere ari nabo bafatiye amaboko imigongo ubutungane bwo mu Burundi. Kabaye kandi akaryo keza kayo mashirahamwe kugusaba abategetsi bashasha b'u Burundi yuko kwisubirako ku ngingo bafashe yuko u Burundi bwiyonjorera mu masezerano mpuzamakungu y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Izo nani rero zikaba arizo mu bihugu by'u Burundi, Centrafrique, Guinée, Côte d'Ivoire, Mali, République Iharanira Demokarasi ya Congo, Chad hamwe n'igihugu ca Maroc. Nabwiye mu camakeza no makuru bihano birashobora gufatirwa ibihugu by'u Burundi na Sudani y'Epfo mu kwezi kumwe mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Inama y'abashikiranganje bo muryango baje guha ivyo bihugu ikiringo ntarengwa kugira byishure ibirarane by'amafaranga y'intererano biheranye bikaba rero bidategerezwa kurenza itariki 15 Nyakanga. Ino nkuru twayiteguriwe na Frank Kazi.
Iyo tariki ntabanduka yafashwe mu nama idasanzwe igira 41 y'abashikiranganje ba EAC yabaye itariki 4 Myandagaro. Icegeranyo c'iyo nama kimenyesha ko ubwoko bw'ibihano bishobora gufatirwa Uburundi na Sudani y'Epfo bitegerezwa kumenyeshwa ibihugu bihurikiye muri uwo muryango imbere y'itariki 31 Myandagaro, no kuvuga mu kiringo c'indwi zibiri. Nukuvuga ko mu nama y'abakuru b'ivyo bihugu izokurikira ariho hazofatirwa ingingo ya nyuma. Ico cegeranyo kibandanya kivuga ko ugusaba ifatwa ry'ivyo bihano vyavuye ko hari bihugu uguherana vyabigize umugenzo, ivyo bigatuma haba ibibazo vy'amafaranga yo gukoresha. Kugeza ubu ibihugu vya Kenya, Uganda, Ubuganda na Tanzania nivyo vyonyene bimaze kwishura intererano yavyo y'umwaka w'ibihumbi 2019 utandukira ibihumbi 2020 kandi bikaba tadeni bifise. Uburundi buheranye EAC imiliyoni 6.5 z'amadolari y'amanyamerika, mu gihe Sudani y'Epfo iharugwa ko imiliyoni 24 zirenga. Ariko rero muri iyo nama nyene y'abashikiranganje Uburundi bwamenyesheje ko buheruka kwishura miliyoni 2.6 vy'amadolari y'ibirarane. Jean Bosco Barege aserukira Uburundi muri Kenya akaba yijeje ko leta y'u Burundi izokwishura amafaranga yose iheranye imbere yuko ikiringo gihera. Frank Kaze tugukengurukire. Daniel Gelaze Ndabirabe aramutswe inama nshingamateka uyu munsi ngo n'umuntu w'umutima ugumye agendana agatima ko kwihora abo yitabansi. Bivugwa na Jean Bosco Ndayikengurukiye yagendanye nawe bakiri ku rugamba. Kubona rero uwo muntu ari muri ico kibanza muri kino gihe, Jean Bosco Ndayikengurukiye avuga ko bizokorohera ubutegetsi kumutuma ivyo bushaka byose. Tumukurikire. Mushinga ntahe Geraze Ndabirabe yaraye agenye kurongora inama nshingamateka y'u Burundi. Jewe ndamuzi kuva mu mwaka w'1994 ingene ameze mu mibano, ivyo avuga, umutima wo kudaharira, umutima ugumye, umutima mbere wo gutukana, bijanye n'ivyo namubonyemwo, atari ibintu aba yararondeye ko byamubayemwo bitakize, no kwita ibikomere bitigeze bikira umunsi n'umwe. Ubu rero ntibintangaza byo mbona, ndabiha imvo iyo nyene, mbona yahindutse nk'abatari bake bagenzi muri CNDD-FDD, bamwe twita ba reactionnaire, ukuvuga gusubiriza ingere ku yindi umwansi. Ibyo bintu barabigendana, bibabamwo bakabikora uko kandi bashaka kuvyikuramwo batabanje gukira. Nibaza ko naco gituma n'amasezerano y'Arusha yavuze yuko ikihuta kwari ukubanza kuvugana ukuri no kurikuriranira, kuko ni umuti w'abatari bake mbere mu Barundi b'abanyepolitike bahari ino munsi. Hanyuma uyu munsi yagenywe na burya butegetsi ngo atware n'amashinga amateka, si kubera byabaye igiturumbuka, no kubera nyene bazi yuko ivyo bazomutuma azobikora. Nkavuga nti ni Geraze Ndabirabe, mushinga amateka Geraze Ndabirabe ni ishusho rikomeye ry'ibigiye kuzokurikira mu bijanye n'intwaro mu gihugu cacu. Imbere yo gusozerana makuru tubitse ko amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu akwije kuri no musi wa kane imisi 197 bafunzwe bakabacira umunyororo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe niyadaboningana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara y'Ububanza. Tuzereye ko abamenyesha makuru bagaritse igenekerezo rya 22 gitugutu mwaka uheze muri iyo ntara nyene. Christine Kamikazi yanyesinzira ubusa Terence Mozina Jide Harimana bakabagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Yandere amakuru twabateguriye kuno musi wa kane cyo tuyasozerera, ndabashimye mwese mariko muradukurikira na butaha.